NE Production TV. Isi ndoto zo kuba gentleman, isi ndoto zo kuba gentleman, isi ndoto zo kuba gentleman, ateza imbere igihugu. Isi ndoto zo kuba gentleman, isi ndoto zo kuba gentleman, isi ndoto zo kuba gentleman, yeah, ateza imbere igihugu. Baramukije abakunzi ba NE Production TV. Bwakeye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Ndabashimire cyane ukuntu muko muradukurikirana. Onamusiriye twaba tugire dukora ikiganiro nkuko bisanzwe. Kuri mikro zacu dufise mu invité ari special. Sinovuga byinshi kandi ndamuhe karibu abaramutse agira ko anabidondora ku basanzwe batamumenyereye ngira muca mumenyeraho. Karibu cyane. Murakoze cyane. Hello abakunzi ba NE Production TV. My name is Bado, Mr. Ninja kama kawaida ya. Imana nimezagira. Okay. Zoguriraga kinga papa. Mama ndamuguriraga tenge. Umuryango ndawutetse imbere. Zoshigikira imikino n'imico kama abaririmbyi abanyamideri n'abatamba amabaserukira Uburundi mu mahanga maze bagaruke batahukanye amakamba zofasha abana bo mwibarabara abapfakazi n'abanaho nikora imfuvyi nzozihagararira abashonje nabo nzobafungurira mfise indoto zo kuba gentleman. Visi ndoto zo kuba gentleman, visi ndoto zo kuba gentleman, yeah, ateza imbere igihugu. Wow, amajambo aratesa cyane. Buryo urisuri neza yuko ivyo uvuga mu ndirimbo bibaye nyene vyaje Imana ikaguhezagira, wocu ushira mu bikorwa nyene. Imana yarampezagiye kameme kubera ko ibintu naririmbye sinabiririmbye ngo kubera ngo peut-être nzoba nk'aba boss bafise ama etage. Umuntu aba gentleman bivanye n'umutima wo gutanga afise sawa cyane. Jewe ku mwanya ndiko ndafise ibyo nshoboye gufasha. Okay. Kuko sinshobora guca ku mwana ashonje mfise igihumbi ndeke kukimuha. Nikuvuga umwe wese afise etape arimwo na niveau y'ubuzima Imana imuhezagiramo hama agafasha abandi. Nawe uyu mwanya urashobora kuba uri gentleman reka ndabivuge nkuko hasi. Yeah. Ariko urumva nyene uno munsi yantwa higejo nyene Imana ibigenjeje nkuko nyene umuntu abavyifuza kurusha uko biri uno munsi. Yeah. Antwa ukora ibirenze ngira ngo ni arukuntu miganira akunda kungora. Ariko abasangiye duke natwinshi baradusangiye. Cyane gose. Yeah. Reka unituhatebe ko twigire mwavyumvise ni Bado adufashe gato ku mazina novuga gute y'abavyeyi. Oh, okay. Mazina y'abavyeyi banyise ni niyo gushima Bado Ezidras. Okay. Bon, jeri negreshe ndakubaza ati Bado ryavuye kwa ukibibona ariko rubadiri buyo amazina baguhaye. Ni mazina y'abavyeyi banyise. Okay. Bado tujye mu buzima busanzwe akunda gufungura iki? Cyari cyo cyose ariko giteguye neza. Icari cyo cyose giteguye neza. Abantu rero ariko urashobora kuvuga ati iki kintu vraiment ndakiriye nyene ubundi nyene byose biteguye neza biba biryoshe. Ndakunda umuceri n'ubugari aho nyene byose bitetse fresh niko ariko je sinziririza injya byose urajya nyene. Turatandukanye. Je ndafungura byose ariko bivana no kuntu babiteguye. Okay. Umumbati kijumbu amateke n'amateke cyose ndafungura. Okay. Bon, ikintu umusi utohera utagikoze ni cyane kuririmba urimba kangahe ugereranije? Sinzi incuro ndirimba umwanya sinzi rafa passe akantu nabonye jango ndi muri toilette nkoresha telefone ndi muri douche ndaririmba nawe rero dufate ngo ngaho ahantu uburi ukunda kuririmba cyane kuzahandi. Kenshi inspiration zo kuririmba zikunda kuza je ngiye muri douche kenshi. Exactement, kimemeje kuvuga. Kandi urumva jewe nsanzwe mfise agatare muri chambre. Uratesa umugore warahiriwe. Umugore wanje Azoba hiriwe prita. Okay, yego.
umugore wanje kubera nzomutura ndamukunda nzomuririmbira kamwe utegereza bon reka tubandanye kandi udufashe gato umunsi batazi ibikorwa byawe Bado yatangiye kuririmba ryari uno munsi ari ku ndirimbo zishika kuri zingahe je natanguye kuririmba kera kera hanje ko kera n'abasokuru harabaho mugahe kera hanje ndashobora kuvuga nabitanguye kera natanguye kuvyimvamo kera ariko as a professional artist jewe nagiye kuvyisangamo muri 2020 ya 2020 niho nashira indirimbo yanje ku mugaragaro kuri YouTube sivyo indirimbo yawe ya mbere yitwa Ndera ya okay ngira mwavyumvise inspiration yo kuririmba wayikuye je navutse mu muryango mama ari umukoriste ya mama n'umukoriste twarakunda kujana gusenga kenshi warinje muri Sunday school ya ndi umuntu mama ari mu bantu banyanspiye cyane narakunda hawe yaririmba kandi yarabizi n'uyu munsi arabizi mama arandusha no kuririmba ya foko mukorana indirimbo nk'umunsi umwe tutokorana ka gospel kagosoye fresh kabye gahizagira abantu kakabajana mu ijuru umunsi wa mbere winjira muri studio ikintu cya mbere cyakunyunzuye coba ari nk'ingiki ya ikintu cya mbere cyo cyarangoye ariko gusa nticyangoye commentaires ibintu byangoye novuga kumenyera umuproducteur deja jewe urazi ukuntu narondera studio icyo gihe ari n'abansomesha bakantwara mu studio ajya akopya imiziki ku masede ukibona bakakwa kunjya amarare me icyo gihe ndibuka wasanga kenshi ngira isoni zo kuririmbira umuproducteur indirimbo yiwanje nkava kubera nakunda kumva ati producteur barirukana baririmbye naragira kajya kantu ko kuvuga ati ninaririmba ibintu bitagenda arava nyirukana nkuko muga gusa nja kwisanga jewe ikintu kindimo ikintu kiremereye okay bon nena kubajije ati ubu Bado ageze ku ndirimbo zishika kuri zingahe ubu izo navuga mfise ni nyinshi ariko izimaze kuja ku mugaragaro kuri YouTube ni indirimbo zine aho nyene tugaruke gato yaho wari umaze igihe kitari gito niko novuga utaboneka utakurakora akazi kawe byoba byavuye kuko intambamye yabiteye ya icyambere birava ku bantu benshi bagiye baza baranca intege abantu bagiye baza barandeseva tukavugana ati tuze dukora uku kagira ariko right now mfise uyundi mugwi turiko turapanga gukorana vuba ibikorwa bizoja habona amavideo arahari amaudio arahari antuka mtafurahi sana tuzoryoherwa ngira tuzokwishwa n'umunezero kabisa Bado mbega ubu aririmba novuga arafise management canke ni ku gatwe kiwe gusa right now novuga yuko sindayironka officiellement ariko umunsi narose management muzobimenya peut-être tuzobatumako ikintu kijanye na press conference itabaye naho peut-être nzobipibria ati narose management kuko abo tuyaga ni benshi urabizi bakubwira ati dukora ibi nibi ariko cyagiye cyagera ntibabikora ariko mu uyu mwanya ndacakoresha amaboko n'ubwenge vy'iwanje none nyene management urayikeneye nyene za ndakeneye management y'ibikorwa ariko apana y'amajambo nico gituma narinda bikwaje kubera hari abaririmbyi benshi usanga ikintu ca management bakubwira no usanga ngo ibintu vya liberté amategeko ugasanga nyene biko birabagora nico gituma narinda kubajije yuko woba wifuza management ndayikeneye cyane sivyo ariko baradukurikirana ngira muravyumva abanyamitahe muze umusore ari ngaha nyene mubigenze neza reka twibandanirize sinzi kubagukurikirana abakunzi b'ibikorwa byawe abagenzi naho wabonetse muri Isanganiro Awards y'uyu mwaka yego Nacho ndashaka yuko tugisangiza ariko baradukurikirana kumbure batabimenye naho Bado yahamagawe bamunomye ukibanza kigira kane
yamaze gushika n'imbere ya publike sinzi ngira n'amashurwe yamaze kuyahabwa gusa mu nyuma bikarangira bigenze ukundi kuntu bijya biri mu bintu biduha inguvu uzomenya yuko mu bintu ukora byose hamaho ibiguca intege ni bya biri nyene nakubwira sivyo abantu wewe peut-être ukugenda urapanga sinema y'ubuzima bw'iwawe mugi Imana yo iba yateguye ibindi cyane bon byarabaye ariko bijya byaduhaye kugira ngo dushobore gutegura kazoza ariko aho nyene ni ukuri n'ibintu bibabaje washyize imbere ya publike iki byabaye nyene kwa uko twabivuze ugaca wumva nyene bigenze ukundi kuntu mbega ariko nyene nubwo byabaye kugira hariho ibiba kugira biguca intege n'amanyanga canke ikibanza cyawe coba cyari gato novuga ko habayemwo amanyanga swati n'aba ataba amanyanga naho harabayemwo kwihenda gatoya sivyo kwihenda kuri bo kubera ko ahantu je nshobora kuvuga ati harabaye amanyanga barampamagaye ati ngo wakira ishugwe wabaye wa gatatu kuko ni kuvuga trofe zahabwa abantu batatu wa mbere wa kabiri wa gatatu je nani henze navyo ngo wa kane no wa gatatu hama rero baca bankura ku kibazo nivyo je nabaye wa kane baciye bafata bankura kuri place ya gatatu nahamagaye muri batatu ba mbere bagushira kuya ishugwe barimpaye hajye bagira mpibasha nko twihenze tuvugisha ukuri bigushike muri urya mwanya wumvise gute muri wewe mu mubiri ni wakanye sinakanye ahubwo gusa narafashwe na trouble mentale ndafatwa n'ikindi kintu muri jewe ndavuga ni mama yangu ibi nibiki ariko gusa narashimye byarankomeje byarampaye izindi nguvu ubu nyene imbere ni heza cyane kandi agutera intege kumbure nyene ngo nta kibera ubusa byabaye kugira bikwigisha reka tuvuge Bado uno munsi Bado ahirya ejo ugerageje kuraba umuziki wawe uribaza ko mu myaka nk'ibiri iri imbere umuziki wawe uzoba uriko nko ku ntambwe umuziki wanje sinzi intambwe uzoba uriko ariko uri umuntu yiyumvira ariko sindaheza kuvuga ndazi neza ko uzoba uri ku ntambwe usumba uyu munsi sivyo kubera n'ubu wombaza ati mbega niwava ngaha ugeze hajya ku mabisi canke taxi uza gufata taxi bisaguze navyo nza kumenya mugico nzico nuko nize ko nza kurira bisi nkataha nuko bimeze rero mwo umwanya sishobora kudetermina couleur nzoba mfise mw'ico gihe me ndibona ukuntu nyene nk'umuntu nyene umugabo yamana ivyiyumviro ndazi niko bavuga mu ndirimbo zawe indirimbo ikuryohera gusumba izindi zose indirimbo zanje zose zirakuryohera ariko ni nka ca kibazo natangura kukubaza uyu mugacu uvuga ati ubugari n'umuceri ibi bintu n'indirimbo zawe hariyo ushobora kumviza ukavuga ati antuka iyi ikintu ushobora kuvuga indirimbo zanje zose ndazikunda ariko harimwo nivyo ndakunda indirimbo indoto kubera ko ni indirimbo nayikoze ndi mu bihe bibi kandi ni indirimbo nakoze nayishavuriye nishavu ariko urumva ikiraronka success 60% ivyo nifuza byarakunze n'ibindi bikiba no kugera uyu mundi munsi nejo ubuswa mbere utangura gushira hanze ibikorwa byawe commentaires yoba yarakubabaje nyine wumva utakiriye neza yavuga gute les commentaires kenshi zikunda kumbabaza ni commentaire y'umuntu aza kubwira peut-être nka video canke audio iyo video ni y'uburobe ntazi ko ntazi ko wafashe nk'indwi zibiri cyangwa amezi abiri watubitse umukanda urumva ibyo bintu rero birambabaza wewe rumwe urabwira umuntu peut-être uri bubanza canke uri hehe nimba bahita icenda juru urumva kacuja ngaho ukatangura kuntora amakosa none we ayo makosa ugira ndakure muzoca bigenda gute ifo yuko abantu baza barubaha ubwo nteri ntego uvuga ati bandanya bizoza
muburavye nka video ya Loliro yo muri 2005 bima amatwi kandi yaravumye sawa zaravumye izande zanyemerera zande zose sivyo zaravumye zirajya amahiti mu gihugu muga ubugiye kuraba karite yazo na karite yizi wanje cizi wanje zirarenze uyu munsi urumva bijyane n'ibyo nshoboye bantahure iyo ni commentaire twavuze iyo yarakuryoheye nayo ukavuga ati nyene nabikoze nyene akarimi kashe kawe uga commentaire karandyoye urumva nakantera intege courage fresh ati mbega ubona birimwo biranyira ati je mwo birayinkirana tije ico mbona no gufasha niki makarimi kashi kawe biba bitesa sha umuntu akubwiye makarimi kashi nyene urumva ko ari bimeze kandi kameme sama yarakubwiye ngo genda unyifana wongereze ukore byiza biratesa bo aho nyene mu ntango watubwiye yuko kuririmba byavyo kuri mama wawe mwarajana gusenga ikikwa aririmba muri eglise nawe babonye utangiye winjiye mu muziki muri famille bayifashe gute ico gihe jewe kubera natanguye kuririmba ngiye muri maze kuva muhira ngiye muri interna ari nkiri umwana muto ico gihe narabikora muga naje mama ntibimuryohera cyane ibyo bintu ugiyemwo kunuku zohava bituma kwishure bigenda nabi muga icandyohera nuko nazana indirimbo nkazana na bilete nziza barabimbujije kenshi basanga ahubwo bifitiye akamaro babona ntacyo binyicira baravuga ati umwana reka tumureke abandanye ibintu vyiwe umuririmvyi wo ngaho iwacu mu Burundi ukunda cyane umuririmvyi wese arimwo arakora neza ndamukunda nivyo ukora neza ni benshi urabona ni benshi ariko hariho uwa mbere hariho uwa mbere uvuga ati ubu vraiment nyene ndamwubaha cyane jewe ndaguteye inkuru kandi nziza kandi y'ukuri jewe vraiment nkunda musani wese si bose sinkunda bose nakubwiye ni ibikorwa je nkunda basa je ndanka umusani w'amajambo atari karakora urumva mugabo abo barimo barakora fresh baduserukira muri binabiriya barimo barakora ibintu bikomeye gose wowe wifuza ko mukorana collabo nawe abo nifuza urabona abanyene nakubwiye ngo barakora neza nibo mbona bongirira akamaro nibo nifuza sinshobora kuvuga ngo naka kuko urabona impamvu ubu sinshobora kuvuga ngo shaka ngo naka nande urumva ikintu reka cyakihaba uwo mwanya candindira wa mwanya nzoba ngeze gukora collabo uca ndaba wawundi arimwo arakora ko sinzoja kora umuririmbyi yabihevye kera ngo tugira dukora kibaho aje kumfasha iki ndaburi ngaho uyu munsi arimwo arakora fresh hama tuganana maide tugakora reka tubandanye tuje ku kintu cy'uburyo iri mu muziki wawe birakorohera cyane ibinyorohera na gato nukuvuga turabe n'abaririmbyi bo hanze baba bafise sponsor urana Diamond tuvuge yuko muri East Africa ariwe muntu tubona menga arapenetra cyane urya aba sponsors afise ni benshi kandi urabona arakora video ugasanga video rimwe amamiliyoni ijana biragoye rero gusanga we nawe ata sponsor n'umwe ufise ubwo byokorohera kuba wikorana uzi naba maze gutera imbere gusumbya afise aba sponsor benshi kuvuga ikintu abantu bataratahura ngaha abantu bose bamaze gufata umuririmbyi afise impano akamushiramwe uburyo ngaha mu Burundi bagakora ntibarigera bahomba ntibarigera bahomba n'umunsi n'umwe mugabo turashima gatoyi ukavuga ngo umuririmbyi ariko arabikora neza cyane kumbura abantu bashobora kwibaza kuri byinshi abantu batahura ibintu bitandukanye udufashe gatoyi kuri wewe uriko arabikora neza ariko abikora gute urimo arakora neza urimo aratanga ibikorwa ku mwanya aratanga indirimbo zirimo content userukira igihugu hanze kandi aserukiye igihugu hanze reka ndakubwire aho nyene ashobora kuba ariko arabikora neza cyane ngaho iwacu muga atararonka opportunity yo gusohoka hanze ivyo navyo bica bipfira muri organisation
yiwe. Rero urumva nawe nashobora kuba ikarabikora ariko ni benshi vraiment bamwe barakora kandi bakora neza iki mugabo umenye yuko chance ziwawe sizo ziwanje. Ndashobora gukorera indirimbo ku producteur umwe, video igakugwa na director umwe, promotion tukariha yangana mugabo dushike mu bantu cyo kimwe. Hakurya tala urumva bose bafise tala mugabo zose ziratandukanye. Bon, aho nyene tugarutse kandi mu baririmbyi wavuze yuko ngo uri karakora ari wonyene uba wumva. Tuze kuba producteur nabo. Producteur ngaho mu Burundi wacu wemera cyane gusumbya abandi. Abikora neza. Wone emera gusumbya abandi. Bamwita Chizo. Atkagira ngo amusakana dati. Kubera turumvikana cyane. Ndamubwira ibintu akantahura kandi kamema akora ibintu bifise quality, arakora utugoma tukaba hit. None wocunzanira naka ntazi ivyo ukuntu bimeze gute wapi. Okay, bon, sinzi rero ko hari nk'akandi kajambo ufise ushobora gushikiriza abakunzi bacu bako baradukurikirana. Ikintu ca mbere no saba abakunzi babandanye bashigikira ibikorwa vya NA Production TV. Ni ibikorwa vyiza bafise imigambi myiza yo guteza ugwaruka imbere. Hamashimira namwe bwe mwampaye kano kanya ko kwicarana namwe ngaha kandi babandanya bagira follow kuri YouTube channel yanyu ariyo yacu NA Production TV, bagire subscribe, bagire udupartage bishikira abantu benshi kugira ejo tuze tuvyara ikintu kinini. Batibagiye gufollowinga jewe rero. Bado ushobora kubabwira nk'ama platform bashobora kugutorako. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ni Bado official. Akajambo follow canke suivre canke subscribe nawe nimwakayobego. Okay, ngira mwavyumvise abakunzi bacu, abakunzi bikorwa byacu, ngira mwavyumvise icabatuma no kumusupportinga, mushigikire, mufashe ko murabizi ko biragoye. Harya ngo umutwe umwe ntiwigira inama, imitwe ikoranye. Mukurikirane ibikorwa vyiwe natwe mubandanye mutukurikirana, mubandanye muba hafi yacu natwe nitwiteze kubatenguha ndazi niko novuga. Reka ndabashimire cyane rero mubandanye mutuba hafi kugira natwe tubandanye tubazanira ibintu bimeze neza cyane. Merci beaucoup. Ciao. NE Production TV.